amakuru yanyu nizere ko mumeze neza aho muherereye hose kandi nongere nabipfurize umunsi mukuru mwiza cyane Noel nziza kuri twese. Nibazo uraza kwibaza ibibazo byinshi wibaza ati kubera iki excellent ngiye kumubona kandi imbere ya kamera ariko arakora ama interview haciye igihe kinini cyane. Sishobora kuguhenda ni mu munezero mwinshi cyane gose umwe udasanzwe no guhisha nico bituma dushatse no kusabikanya kuko urazi kandi le 25 Decembre kila muntu n'umunsi wa ategerezwa kuba afise umunezero muri famille yiwe nanje ndi hagati mu muryango turi kumwe na mutama wanje nkunda cyane mugabo sinza gushima n'umunsi wo kumvugaje ubwiwanje uko mutama wanje araza kwidodora muraza kumumenya kandi muraza kumenya n'impamvu zitumye dukora ibintu nk'ibi ngaho umunezero nk'uyu tukashaka kusabikanya. Reka ndamuhe kaze kugira ngo namwe mwumvireho mumvijwe giwe mumenye impamvu kandi mwongere mumenye n'amazina yiwe. Amakuru yari mutama wanje. N'amahoro. Ego mumeze neza. Turakomeye. Nkari bagira reka ndabipfurize Noel nziza kuri twese kuko kandi haraheze n'igihe kinini cyane tutabonana. Ubu twaturonke akaryo kandi ko kongera guhurira hamwe kandi tukabonana kandi hariho n'abandi bantu batabazi baza kwifuza kubamenya amazina yanyu babitabandi. Jewe izina giwanje banyita Emmanuel Kagoma. Yego. Mugabo nkafise irindi zina ry'ubuhizi banyita Fondateur. Aho rero nko tuza kumenyera ibintu byinshi. Wumvise Fondateur urumva ngo fond kumva terre urumva ari ibintu byinshi nyene uza kumva ibintu byo guhinyanya tunutundi. Nizera wowe ntuze kuba kure nacu. Watarakora like comment and subscribe share byose ubikore kugira ngo uzubandanye kubana natwe hafi ni kuri Binyu Show Binyu Production tuko live na maisha kugira ngo ntuze kugira uduta hasi n'umunsi n'umwe canke n'umunota numwe. Mutama wanje ego uvuze ko witwa Emmanuel Kagoma kandi kavuga yuko izina rimenyekana cyane gose abantu basanzwe bazi ni Fondateur. Fondateur uba wagiswe n'abavyeyi? Fondateur nagiswe n'abantu basanzwe bava bivanye Yego. N'ubukerebutsi n'ibintu babona nakora. Neza cyane. Tubandire bantazira Fondateur ariko amazina yiwanje y'amavuko nitwa Emmanuel Kagoma. Emmanuel Kagoma. Iyo numvise izina Emmanuel Kagoma numvamwo ibintu byinshi cyane gose. Kuko muri Emmanuel nibaze ko abantu ba Emmanuel n'abantu benshi bavutse ku Noel. Namwe muba muri abo bantu bavutse ku Noel. Urakoze kumbaza iryo jambo kandi nivyo. Yego. Nagomba ndakubwire ko abitwa ba Emmanuel bose suko bavutse ku Noel. Yego. Benshi ayo mazina barabyumva ko ari byiza bakayita abana babo mu rundi rurimi novuga ko umwe hari ba Manuel ba pirate. Ariko jewe navutse tariki 25 z'ukwezi kwa 12. Igituma nakubwiye uko ndafise amazina yanje ba Emmanuel mpaye nkurikirana ndababaza usanga umwe yaravutse mu kwa gatanu undi yaravutse mu kwindwi ngasanga rero kumbe best wa Emmanuel ubakurikiranye neza uko bavutse ku tariki 25. Hari n'abavuka mu 12 bidahwe ni tariki 25 akaca umubyeyi amwita ngo Emmanuel ko iryo zina agiyumvamo karikiza cyane. Neza cyane. Dufate rero ko mwebwe izina ryanyu Emmanuel mwarirose kuri izo 25 nyene z'uku 12 canke mwagiswe mu 12. Iryo zina narironse mvutse ku tariki 26 z'uku 12. Neza cyane. Nararivuka tuvuge nararivukanye. Wararivukanye. Yeah. Nukuvuga sabavyeyi bakwise Emmanuel. Oya. Bavyeyi barashobora iyo umuvyeyi bungenze abavyeyi barakorana bagatangura kuzamwe bakaza inama umwazanye izina birundi zina tuzomwitira. Biragaragara abavyeyi barayateguye amazina banyita ariko ageze ico gihe amazina yabo bateguye yose nta rimwe ryakozwe narayivukanye. Waravukanye. Hariho ikintu bahora bavuga aho hambere jewe nakuze nkiri muto narumva bakunda kuvuga ikintu cyo ngo umwana w'umwami avukana imbuto. Kumbaza ico kibazo woba uhagaze kuki? Igituma mvuze umwana w'umwami avukana imbuto ico ngombye guhagarara ko cyane no kuvuga ko aho hambere
umuntu avutse akavukira tuvuge nko kwa rijya tariki y'umwana w'umwami yavukiyeko basa kw'ijya tariki baca bavuga ati umwana w'umwami yavukanye imbuto urumva ujya muntu nawe ko byashoboka akaba yavukanye imbuto nanje nkaba nzi yuko itariki 25 ni itariki imwe Yesu yavukiyeko kandi ari itariki imwe Yesu yavukiyeko neza na neza nibazi ko hariho abamarayika bamaze kumuzira Mariya kugira ngo bamuhishurire yuko azokwibungenga hama vyare umwana anamwite Emmanuel. Rero nabo mukaba muri abo bantu bavutse kuzo tariki 25. Nico bituma bije neza neza avuga ati ndababaze kumbure namwe mwoba muri bajya abana b'abami bavukanye imbuto. Ndakumva urambaziza ati kubera wavuze itariki 25 Yesu yavuze itariki 25 uti kandi nta Yosefu nta Mariya sibo bamwise Yesu kiba n'umubona mu marayika none nawe ko wagize yobakwe umwana w'umwami bavuga ngo umwami avuka ngo yavukana imbuto none nawe woba uri Yesu canke urinde neza cyane nk'uko bivuze ego baravuga ngo umwami ngo kugira ngo umuntu yitwe umwami ngo yavukana ngo imbuto ngo mu biganza ariko abantu barakurikiranye basanze atari byo. Jewe rero kuba naravutse itariki 25 bakavuga ko na Yesu yavutse itariki 25 hanyuma Yosefu na Mariya bakaba atari bisi uwo mwana wabo ngo ni Yesu nanje abavye ko batanyise Emmanuel uko ndumva nico kurikirana novuga ko jewe ntari Yesu ariko icyo nzi cyo muri ibyo byose ni umwana w'Imana. Ari akantu gatanye kaje turakora umunsi mukuru wa Noel kandi umunsi mukuru wa Noel ni nawite kari umunsi mukuru w'amavuko w'umwana w'Imana. Namwe twitege ko uno munsi kari tariki 25 kaza kuba umunsi wanyu w'amavuko ko muze gukora umunsi mukuru wanyu w'amavuko. Ko ivyo birategekanijwe n'umunsi baza kuhaba ni ndibaza si umwanya munini ndibaza ni nyuma y'ikiganiro turaza kwibuka itariki 25 zaho navukiye eka ndetse si ukuvuga ngo nzoba nsikiza imyaka 65 cyane nico kizoba kintumye gukora uwo munsi mukuru. Wow guys nababwiye yuko mutegerezwa kubana hafi natwe kuko ni ibintu bimwe ngira ngo sinzi ibintu tarumenyereye mwumvise yuko inyuma y'ikiganiro haza kuba hariho anniversaire akanako nakwibiye kugira ngo numubwire umugenzi wawe je nganza kuvaho ninda naseguye ivyo ntuze kuri gurambaza ibikini biki ntakaze no guha kuko jewe nyene bangita kibugizo urumva aho nshira ndabitsa urumva ndajya nibindi mbitse ku ruhande ubwo ivyo rero wewe ubandanye dukurikira cyane gose uraza kumva umviriza akwije imyaka 65 we wahuri ofise 65 uzoyikwiza ryari urabona ko iyo bako uyifise bandanya udukurikirane uraza kumva rero byinshi cyane gose utari bwigere unumva kuko imyaka 65 simike y'amavuko simike ni imyaka myinshi cyane. Ego mutama wanje mwatubwiye yuko mwavutse itariki 25 kwizo tariki 25 mwavutse mbe mwavutse muri abana bangahe? Jewe navutse mu 1956. Ego izo tariki 25 tuvuge itariki 25 z'ukwezi kwa 12 1956 mvuka ndi umwana umwe babita ikinege Giswahili baravuga ngo ni gifungua mimba na gifunga mimba. Umwe mwavutse mumva ni wabaye wa mbere ongerwa wa nyuma. Ya. Kumbe naho utandukanye nico gituma izina ryawe ari Emmanuel. Be mu mazina yawe abiri Emmanuel wabwiye ko witwa Emmanuel Kagoma simvuge fondateur ko fondateur Jojo wari hawe n'abantu bivanga no gukerebuka abantu. Muri Emmanuel Kagoma nta zina na rimwe
woba wahawe n'abavyeyi bakwibarutse? jewe ku bwanje sinzi ikintu Imana yagombye ko taco nzi uko mwayo mazina yose nta nari mu muvyeyi yanyise yose nayavukanye kuko mu migenzo y'abarundi iyo umwana avukiye mu nzira bamwita nyanzira. Okay. Umwana avutse agaramye akaza agaramye bamwita ngarama. Rero jewe navutse ndi mu kantu k'akagoma. Rero baca banyita akagoma. Iyo mba umukobwa bari kunyita bugoma. Ariko banyita akagoma kubera nje mwako kagoma. Urumva rero ko uyo munsi navutse ku Noel nitwa Emmanuel nzamvuka mwako kagoma yumva izina ndarizananye. Umva mu mazina yose abiri yose wavutse yavuka. Urumva Emmanuel ni Noel kagoma uvukira mu kantu kameze nk'akagoma. Nico gituma rero nitwa Emmanuel Kagoma. Urumva amazina yose bari bateguye abavyeyi yose nta namwe babaye bagikoresha. Mbe byo bavyatewe niki? Mbe abavyeyi banyu kugeza isaha baracariho? Oya barapfuye baritavye Imana. Nibo babareze kugera aho mushika mu bigero kanaka canke muba mwavutse nyine mwakuze mutababona? Twakuze tubabona, ndakuze ndababona kugeza mfise imyaka 16. Nama ndiyumvire ibibandanya n'iyindi interview. None abantu ubu bariko baradukurikirana canke bariko baraturaba batwumviriza ubabwiye iki kubijyanye kuba umwana w'ikinege ni kindi kintu kiri special, kindi kintu nyene novuga ni nka kandi gashimwe cyangwa kindi kintu nyene kiri special kuri twebwe kubera ko ni gake turonka abana b'ikinege. Uyu munsi ubabwiye iki abariko baraturorera? Bariko baturorera cyo no babwira ni kimwe gusa. Neza cyane. Jewe ku bwanje nk'umwana w'umuntu hariho niyumvira ngasigwa nkiyumvira aho nohera naho nohereza kanani ati kuki nuko Yesu bwiwe bavuga ko yavutse itariki 25 nanje kavuga ku 25 kandi ku izo tariki 25 nizo tariki havukiye ku mwana w'ikinege ari we Yesu. Nanje izo tariki ndazivukira. Ikindi kintera ibyiyumviro nuko yaba Yosefu na Maria sibo bise iryo zina Yesu ngo ni Yesu cyangwa ngo Emmanuel ngo Imana iri kumwe natwe. Urumva na Yesu yitwa Emmanuel ariko ngo ni umumarayika. Niwe yababwiye ngo muzovyara umwana muzomuyita Emmanuel, Imana iri kumwe natwe. Nanje bivanye n'ivyo ivyo mpaye nkurikirana nta muvyeyi yanyise izina kandi nta mumarayika yoba yababwiye ngo muzomwita uko. Byaraje uko nyene. Rero mpaye ndiyumvira nsanga ari ibintu bisiga ubwenge kuko baravuga kujya wavuze ngo umwami wavukana imbuto ngo mu biganza ariko ukurikiranye sivyo. None nanje ko mfise ibimenyetso byose by'uwo Yesu noca nitwa Yesu icyo nikibaho nitwa umwana w'Imana. Ariko kandi turi bake ku isi, ibinege ni bake kandi ku isi ndiyumvira ko abavukana amazina ni bake. Ego mutama wanje reka ngaruke kandi ndababaze ngaha kuri myaka 65. Mbega imyaka 65 ni anniversaire ya mbere muzoba mukoze
kuri no tariki ya nyamavuko umva ya mbere anniversaire ya mbere muzo wamukoze kuri no tariki ya nyamavuko kuva muri iyo myaka yose yahise yaheze kugeza kuri no tariki no munsi ini anniversaire yanyu yakangahe mukoze nk'umunsi mukuru wanyu w'amavuko murakoze kumbaza ico kibazo cyane jewe ndibaza kuva umunsi mukuru kuri 2005 uba warakozwe ni umunsi mukuru nakorewe n'abavyeyi igihe banyibaruka neza cyane kuko umunsi mukuru wategezwa kuba ariko kuva jewe nciye ubwenge uyu munsi niwo wa mbere gukora umunsi mukuru w'amavuka ni gituma ndawukoze nuko ngwize imyaka 65 na leta ikavuga ati uratangiye kugera mu bukuzi kandi nibaze ko atawundi munsi mukuru w'amavuka nzoshobora kubandanya nkora kiretse sigaje ko umunsi umwe gusa uwo munsi nawo umunsi nyabaki imana ikimfashije nkahasika nzokora umunsi mukuru w'imyaka 70 kuko imyaka 70 kihistoria ni ikintu cerekana ati uyu umuntu akuze kuko niyo bafatira ko ku muntu akuze burundu iyongera ko nukuvuga ati ariko cyane cyane ni 70 bibaza kare kubera iki muri iyo myaka inyuma yarenganye uretse umunsi w'amavuko w'abavyeyi bakoze uwo munsi mukuru kubera wari ngombwa ubaza kare kubera iki iyo myaka yindi yarenganye ata uwo munsi mukuru mwigeze mukora jewe umuntu burya umuntu hariho ibintu bakurikiza imigenzo neza cyane jewe sinakwiye kurikiza imigenzo jewe narabyumva ko babikora ariko jewe ndabireka kuko nari mfise igihe zobikorera aricyo ciki ico gituma naho byari kumera gute nategetswe gukora uwo munsi mukuru kuko nagumye mvuga jewe umunsi wo gukora uwo munsi mukuru uraha cyane guys mubyumva gute mwebwe namwe mu bitegura nkuko canke namwe mugira ku migenzo ati buri mwaka ni mpaka nkore fete yanje anniversaire mwe naragenda rategura ikiringo mwamaze kumva yuko azosubira gukora iyindi fete ya anniversaire akwije imyaka 70 kuko ari yo myaka byitwa ko uyu muntu arakuze koko araho abantu batangwa kubwira ati uyu muntu arakuze koko kuko abakwije imyaka 70 mutama wanje reka ndongera hakaje kuko numva yuko murabakurambere koko nongera hakaje koko kubaza ibibazo kanaka hariho ibintu jewe koko narutse numva ngo abakurambere ngo baragenda ngo manamba ahi manamba harihe bakora iki manamba ndibaza aho ntwaye ndibaza uri umunyesha makuru kandi urondera amakuru neza cyane nuko uzofata umunsi ukaza kumbaza icyo kibazo kuko ndabona ugomba kumbaza histoire ndi nayo kandi spirata ndi nayo nimbuke ne histoire nzoyiguha ariko n'umunsi ndagusaba undeke guys byanyemereye ikiganiro cyo kuronka histoire y'u Burundi kuko wewe ndazi yuko uri ngaha mu kigihugu hari ibintu byinshi cyane bya histoire y'igihugu cyacu cy'u Burundi ndetse ya Afrika woba utazi witegura rero kuzomenya utuntu n'utundi muri histoire mu kiganiro nzokora la prochaine manzo musaba umwanya mwiza kandi nze gukorana ikiganiro nawe kimeze neza kugira ngo nawe uronkereho akaryo ko kumenya ibintu n'ibindi kuko ndazi yuko uricaye ngaha mugabo hariho ibintu byinshi cyane woba utanatahura ariko uzotegereza twaratwumviriza jewe ikintu novuga kubizanye gusika imyaka 65 nibaza ko atari ubushake bw'umuntu ahubwo no gushimira Imana kuba waratanguye umwaka umwe imyaka 65 no gushimira Imana ariko kuba nk'umuntu ugasika 65 nk'umujene
cyane cyane ibintu byica abantu n'akaborego. Umaze kwisuka mu bintu byo kuboregwa iragute biratuma byerekana ko usaze ufise imyaka myinshi kandi ukiri muto. So no hanura gusa no kutivanga n'akaborego. Ibisigaye navyo no gusenga kuko Imana niyitanga iyo minsi yose iyo myaka. Yo guys, mwe muriko muratorera nibazi yuko mwakiriye impanuro za Mutama. Wowe ukiri ugwaruka nkanje ntiwivange n'ibintu biyayura umutwe, ibintu byo have biza gutuma utakaza intumbero kandi ukongera ukitakariza imyaka yawe yo kubaho, kubera ko kwita mu bintu by'ibiyo bya mutwe biratuma ugutakariza imyaka myinshi cyane gose, ukisanga warakuze cyane gose imbere, ugasanga uri kurasumba n'abatama umuntu akuravye warakuze ukarengerana. Ikindi naco uraraba gusenga ni ikintu cyambere upfuye kwitwararika, kubera ko navyo ngo birimo mu bintu bituma uramba ugashika ku myaka nk'iyi kandi ukazokumbira ukanayirenza. Hama Mutama nishime cyane kuba nakoranye ikiganiro namwe, kandi nongere ndabashimira cyane kuba mumpaye n'utu dukenyi ndeturonse. Ndahama jewe nitegure 100% kuzokora ikiganiro kiramvuye cya histoire kizoba kimeze neza cyane gose, kuburyo nzovaho nawe kandi bazoba kwadukurikirana bazotahura ibintu byinshi cyane gose batari biteze, batari bazi, bisanzwe batari bazi. Je ndagushimira cyane gose ku mwanya wawe. Ndibaza ni byiza gushima kandi jewe ndakwiteze, ndakwemereye ku kibazo kizanye n'histoire wavuze. Abantu bagenda kurondera amahera bagira gute sinzi, sinocoka ndakuvugira uwo munsi atarashika. Ndabikwemereye kandi tuzobikora atagoba buri. Murakoze cyane rwose. Yo guys, wariko rakurikirana Binyu Show ashikirizwa na Nifasha Excellent Presenter Director ariwo amonta ibiganiro byose. Urahawe kaze kandi mu kiganiro kizokurikira umwanya kumba tugende kufungura gufata bya anniversaire nabyo. Ntubane kure natwe turabigushikiriza byose kuntu byagiye biragenda. Murakoze cyane. Ntubagire ugira kwa kundi gene like, comment and subscribe. Murakoze cyane. Murakoze cyane Mutama wanje. Namwe Imana ishimwe. Murakoze cyane. Amen.